abarundi kuba bari hamwe uko babangana kose, iyo umuntu ugize ikibazo ugashobora kugira umuntu kanaka uhamagara ukavuga ati emuga canke mugenzi ibi nibi nivyo genza uku, iyo urose umuntu ashobora kukwitaba akakumviriza, ico kintu nico gaciro cyane. Urumva yuko uruhutse mu mutima wawe, ni ukuvuga nshobora kutagira ico nagufashije, ariko ugasanga ndakubwiye ijambo rikungura ubwenge, ijambo riguha inzira ry'ikindi kintu kanaka wowe uriko urakora. Rero kugira umugwi uri hamwe ni ibintu vyiza cane. Kubera iki gufasha no gutabarana muri BCUSA mubishira imbere ya byose? Turabishira imbere kuko nico kintu ca mbere twasanze hano muri Amerika kigorana. Hano muri Amerika abantu turakora ubuzi butandukanye, tukaronka amahera, tukafashanya imanza, ariko iyo hagize umuntu akuvamwo agapfa, yani urashuha agasubira kumva umenga, kuko icambere si n'uburyo gusa, ni iyo umuntu akwegereye wabuze uwawe, urumva aguha kurema kusigaranya umuryango. Tuvuge nk'umuntu abafishije umugabo akabura nk'umugabo canke umugore canke umwana, ariko akaca yumva ko hari umuryango witwa BCUSA uri kumwe nawe, urumva yumva kurema, nubwo dudafise ubushobozi bwo kugarukana uwo muntu, ariko ico dusezerana nuko dusezerana kuba hafi y'uwo muntu, tugatuma intumwa zigashika zikamwegera. Ico nico kintu nyamukuru. Ibindi navyo amahera n'ibindi nibisanzwe byose turabirondera, ariko ikitangaje nuko tuvuye muri uwo mubiri nta mahera baguhambana, nta masuti baguhambana, nta makanzu, nta bikwembe baguhambana birenze kimwe, impuzu imwe gusa niyo baguhambana. None rero ariko urya muryango busigaye niho tuba tugomba gufata mu mugongo. None rero tube hafi, tuba tuje gushikira yapfuye kuko ivyo ntavyo bariko arabona, ariko uwo muryango usigaye tuwuremeshe. Kuko hano muri Amerika hariho benshi bahuye mu bibazo nk'ivyo, uca usanga yiyahuye ngo ndaje agomba yikura mu mubiri, abandi nabo ugasanga yari ku murongo nka twemera Imana, canke yari umuririmbyi, canke yakorerwa imirimo y'Imana agaca bivamwo kubera ngo Imana ngo intwaye uwuye. None rero ariko iyo abonye abantu baciye bamwegera bakamuba hafi, ararema akumva ko adasigaye wenyene, nk'uko na Yesu amaze kuvamo avuze taragiye, aravuze ati sinzobasiga uko nyene, ariko nzobasigira umwitsi ari wo mpwemu yera abashoboze, abari wabayobora muri no rugendo. None rero tuba turiko turaremeshanya kugira abone ko hariho abandi babi inyuma yiwe canke bamushigikiye kandi bamuri hafi. Nico bituma twasize gufashanya imbere. Jewe ikintu ca mbere nshimira shirahamwe BCUSA, nico kintu ca mbere mperako kandi kiranezera, nkongera nkashimira cane cane indongozi zose muri rusangi, cane cane bariya abo banyakubahwa murongoye shirahamwe ku rwego rw'igihugu. Ikintu ca mbere kishima nuko hariho kubahana gukomeye, kandi ivyo bintu umwe wese akwiye kuvyishimira. Hariho kubahana kuko kuva ishirahamwe ritanguye nta kajagari ndumva, nta bintu vyo gusimbiranako birabaho, nta bintu vyo guterana amajambo ku mbuga nk'uko bimwe bimwe twari dusanzwe tumenyereye mu mashirahamwe twahozemwo. Ivyo bintu biranezera cane rwose, biranezera, kandi ndibaza ko nico kintu ca mbere gituma nshima Imana, kandi nkavuga nti ndashimira n'abarongozi kuko iki kintu mwagifashe nka nkama. Ya nshuti bavandimwe, tangiye umuryango BCUSA, abandi bose maze kumenya shirahamwe BCUSA, bongeye kubaramutsa amahoro y'Imana uyu munsi wa Thanksgiving, umunsi mukuru w'umuganura, aho imiryango baja hamwe bakifurizanya canke bagashima ivy'Imana yabagejejeho. Natwe uyu munsi umuryango BCUSA turamutse
natwe tunezerewe yo Imana yatugejeje ko uyu munsi turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe imbere y'amategeko, araza kutwidondora uwo ari we, hanyuma nawe aratubwira ko uyu munsi nk'uwuserukira umuryango BCUSA imbere y'amategeko icyo ashima, icyo umuryango washoboye gushikako. Ibikorwa ntibyakozwe n'umwe, babiri, batatu, twese twagize icyo dukora. Reka ndamuha akanya twidondore, hanyuma tuvuge ku ijambo n'ikiyago. Karibu. Muragize neza. Bwa mbere turabipfurije Thanksgiving. Mu Kirundi bavuga ati umunsi mukuru w'umuganuro. Umuganura ndibaza bivana n'indimi abana bariya bakora. Waciye mu bihugu byinshi, ibyo nta tubihagarako cyane. Bisigaye turashima Imana ko yabanye natwe, ikabana natwe kuva ishyirahamwe ritanguye, kandi tukaba dushyitse kuri uno munsi twese turi bazima, dukomeye, duhumeka, nubwo twabuze abacu mu ishyirahamwe bo dukunda baratuvuyemwo imiryango itari mike, ariko kuba twebwe tukiriho nivyo gushimira Imana. Ku mazina nditwa Sinzinkayoheri, nkamba ntuye hano muri South Dakota. Muragize neza. Murakoze gutanga umuco. Ndaza abatari bake BCUSA bamaze kuyumva, ni mu majambo magufi, mu majambo menshi bisobanura iki, ishyirahamwe kwibutsa uko ryatanguye, ryari intumbero n'icyo mwifuza gushika ko muri kazoza cyo bari ikihe, mwubahwa Elias Sinzinkayo. Yego muragize neza. BCUSA bisobanura Burundian Coalition in the United States, bisobanura urunani rw'abarundi bari muri Amerika. Kubw'ivyo ndibuka yari mu kwezi kw'icumi tariki 21 nyimba ntihenze, niho twavuga ati ko dukwiye gushinga ikintu cy'iwacu cohuza abarundi intara ku ntara, kugira tuze turafashanya mu bibazo biza birashika. Ico gihe hariho BCUSA hamaze kuba imburano ibiki, tukabona imanza ziko zirasomwa, hama abatari bashigikiye naho dikobu yacivuka. Imaze kuvuka tuvuga ati dikobu ntayo, ukuntu ivuka rya dikobu nuko ryari rigomba kuvuka ntivyatuguye neza. Tuvuga ati dutamuze ikintu citwa BCUSA urunani rw'abarundi. Ico gihe twari nk'intara zishika 6 kuri 8 n'abarongozi, turavugana turaganira. Tumaze kuganira turumvikana ko tugiye gushinga ikintu kidafise fondateur, ariko fondateur azoba ari intara arizo nyene zizoba zafunze ico kintu, kuko ni ihuriro ry'izo ntara. Naco gituma twaje dushinga urunani. Tumaze kurushinga rurahari, ruramaze umwaka ugira ukwira ndibaza. None rero muri uwo mwaka nkuko twatangwe turi mu ntara 8, ariko ubu tuba tugeze mu ntara 20 na zingahe na 23 ndibaza zashitsemo BCUSA. Urumva mu mwaka umwe twaragerageje kugira dushike muri izo ntara, kandi nticari ikintu coroshe, kuko abantu bari bavuye mu kajagari kenshi, bamwe barabivuyemo, abandi bavuga ati bimwe by'abarundi nyene ntaho birama, ntaho bishika. None rero kubw'ivyo turashima Imana kuba BCUSA ikibandanya, kandi twifuza ko yobandanya, kandi izobandanye n'abazoja ku burongozi bashishikare bashira hamwe urunani, ikintu gihuza abarundi. None rero mu ncamake nivyo niryo tangwa rya BCUSA ryatanguye uko bivanye n'ubujagari bwari buhari no kutumvikana kw'abantu, nuko wasanga bamwe bavuga ati ni jewe natanguje iki, tukabura umufundateri wariwe. None rero rico dusanga mbega gikuru nuko umufundateri canke gikuru nuko nezegwa, ari uko abarundi bagiye hamwe bahagera co bimariye. None rero mu ncamake ko niko BCUSA yazivuka. Hama
twarimwo igihe byose ibyo yagiye biraba baca barangomwa kugira ndayandikishe mu mategeko, barambwira genda wandikishe, ndandikisha, narondera ivyangombwa vyayo, ndabironka, turuguruza idenki, turakora ibintu byose bikwiye, kandi twabikora mu rukundo, n'ubu dushishikara tubikora mu rukundo. Nego ivyo bantuma vyose nta kintu ndakora ntatumwe canke inama itacemeje, bamaze kucemeza niho ndaca nkora ico kintu. Mu ncamake nuko bisigaye ndashima gose kubw'indongozi, intara zagiye ziyungunganya zigashiraho indongozi, hanyuma zikaza zikifatanya n'abandi. None rero nta ntara twagenda dushiraho indongozi ngo twasize haba murongora ahantu, ariko twaravuga ati gende mwiyungunganye, abavyumva muze dukorane hamwe mu bugwaneza, tuko dukorera ni non-profit organization, nta nyungu irimwo, inyungu ni kwitanga, no kubona ko abarundi bariko bafashanya nkuko banyafashanya kuva kera. None rero ivyo nivyo mu ncamake twakoze. None rero turashima Imana, izo ntara mu nyuma zagiye ziraza zikiyungana natwe, zarinze turazakira, mbere bagize ibibazo bagafashwa nk'abandi. Muri za ntara 8 zatangura kino kintu harimo ahantu hamwe taragira ikibazo, kandi nabo bashishikara basapotinga ahandi hagira ibibazo. None rero nuko turashima Imana kuba BCUSA ikiriho kandi hakiriho indongozi twatanguranye, atakajegari kari mwishira hamwe, turabishimira Imana, twese tugikorera ku mugozi umwe, ata vy'amacakubiri birimwo, ata vyo gushwana gutukana biri mwishira hamwe. Nishira hamwe ry'abantu bubahana kandi bababarana, nta mu nama bagakundana bakishurana mu bugwaneza. Rero nico gituma tuvuga ati turabishimira Imana, kuko Imana yaduhaye abarongozi, yongeye duha abanywanyi baciye bugufi kandi baziye ko baraja niwe ko barava, kandi bahimwe canke bananiwe batakigomba kumva akajagari bagiye bacamwo. Turarushe, bararushe, ntibakeneye gusubira muri ako kajagari. Rero nibo banywanyi dufise, twumva ibintu ko akajagari tutakwiye gaha ikibanza muri BCUSA. Murakoze. Murakoze namwe, murakoze gutanga umuco. Turabona umuvukanyi Serge Mugewankiko nawe yahageze, turaza kumuha ijambo mu kanya. We yitegura aje kuri kamera yongure na microphone yiwe. Hanyuma muratanze umuco uboneka uyu munsi n'umunsi mukuru wa Thanksgiving. Mu byo mwashoboye kugerako, wovuga yuko bwabaye ubwitange bwa bande, ni bande mubona mushobora gushimira kubyo mumaze gushika ko muri uyu mwaka? Abantu muvuga ati aba bantu baragize ico bakora, ni nk'abande, kugira ngo mwebwe nk'abaserukira ishirahamwe imbere y'amategeko mubone ishirahamwe uko muribona. Yego, bwa mbere turasha gushimira komite mfata kibanza irongowe na nyakubahwa Martin. Mwarakoze uko mushoboye kugira ishirahamwe ribe ishirahamwe ry'umutekano. Kubw'ivyo komite murongoye Monsieur Martin, harimwo Steve Byarimana, akabamwo Nexo, umwanditsi dukunda cyane. Ubona barakora ibikorwa vyiza gose vy'ishirahamwe, kuko niwe yandika ibikorwa vy'ishirahamwe kandi arabikora n'urukundo. Nawe ndamushimira gose. Hariho muvugizi Maboko, ndamushimira cyane ukuntu yitwarika kuzaratanga amakuru yagezweho y'ishirahamwe, kandi arabikora mu bugwaneza. Ndamushimira kandi yarahindutse gose. Kera iyo ukorera mu kajagari n'ibihugu bikorera mu kajagari, ndibuka muri video yose yakiri hariya umuntu agikoza akantu yaca mumuvinga, ukazanga ndakumuvinze mwishirahamwe agaca mukura. None rero ivyo ndabishimira Imana, kuko ivyo vyarahagaze kandi Maboko avyitwamwo neza. Kubw'ivyo Monsieur Maboko, Imana uguhezagire ku bikorwa vyiza ukora kwishirahamwe rya BCUSA. Dushishikara tugushimira. Hama turashimira umubitsi wacu Zakariya, arakora ibikorwa vyiza gose. Nawo Imana muhezagire, yaritwarika umutungo w'ishirahamwe, ibintu by'amaraporo n'ibintu bitoroshe. Hanyuma mu bandi nshobora gushimira, ndashimira cyane ibindi biva ku mutima umushingantahe Ndaruzaniye Eliezer, yagerageje kugira azarabishikanira amakuru
ibikorwa bikoreka kuri YouTube, hanyuma arakora adahembwa kandi abikora n'umwete mwinshi. Hari ibiganiro byinshi agira acishaho, ubu nawe ndamushimira kuko ari mu batuma ishirahamwe rimenyekana ko ririho kandi ribandanya. Aho uri ndaruzaniye Eliezer, ishirahamwe BCUSA turagushimira bivuye ku mutima. Hama hariho uwundi mwubahwa yitwa Serge Mugemankiko, izina rye ryanyuma riragoye. Serge nawe ahari turamushimira cyane kuko nawe ari mu bantu bagiye bamamaza ishirahamwe BCUSA, barivuga cyane, ahamagara abantu, yarazana abantu, akandikisha abantu. Nawe turamushimira bivuye ku mutima. Hama ubundi dushimira ni nyakubahwa urongoye umugwi wo gutabarana, areba madame Eliane nkunda kumwita Eliane nawo n'icegera ciwe ariwe Simeo n'abandi bari kumwe. Uyo mugwi nawo uno mwaka warakoze ibikorwa byinshi kuko twarabuze abantu batari bake mwishirahamwe. Rero kubw'ivyo yarakoze ibintu byinshi, kubw'ivyo turamushimira. Hama abari dushimira hariho Martin twamuvuze, hariho perezida wa Texas, nawe sindomushira inyuma kuko igihe ishirahamwe rivukiye ari mu bantu twabaye kumwe. Hariho perezida wa Texas, hariho perezida wa South Carolina, hariho perezida wa South Dakota ariwe jewe nyene, hariho wewe Marte, hariho perezida wa barongo ya Alabama, hariho n'abandi sinavyanditse kuko kino kibazo sindaciteguriye, n'abandi ba Monsieur Simeo, abo bose twari kumwe. Hariho nyakubahwa Ezekiel ngo muri Ohio. Abo n'abantu bakoze ibikorwa byinshi mbere kwishira muri tangura. Twabaye kumwe, turakorana ibikorwa, turapanga imigambi kugeza aho tugera aye. Rero ni benshi abo bantu, ndabashimira gose bivuye ku mutima. Hanyuma mvuye aho ndashimira abarongozi b'intara. Intara barakoze n'aba vice president babo, ndabashimira cyane kuko nabo bakoze ibikorwa bikomeye, kwandikisha abanywanyi, kubigisha, kubasobanurira itandukaniro ry'aya mashirahamwe yari yagabaguwe tuva muri tuja muri iri. Sindodudagura abaperezida bose ngo ndabavuge, ariko ndabashimira abaperezida b'intara. Hariho nk'intara ya Kentucky yari intara igoye kuko yarimwo umuriro ukomeye, ariko harabaye abagabo b'injyamunyu barahaguruka, hariho ba Serge nabo bakorana, ba Pascali, ba Pasteur Gilbert n'abandi. Abo ntavuze amazina ndabakunda sindabanka, none kubw'ivyo namwe turabakunda cyane, mwarakoze. Hariho Tennessee ni mwindi ntara yagira gorana, Monsieur Wireless warakoze ibyo ushoboye muri yo ntara ya Tennessee, nawe Imana guhezagire. Hakabaho yindi ntara yari ntara ya Chicago, Illinois hariyo Marte na Monsieur Alexandre. Abo nabo ndabashimira, n'abavukanye cyane, barahagaze barakora. Muri Alabama hoho sindobashimira cyane kuko banye bahagaze, kandi hariho umudame arongoye iyo ntara yakoze ibikwiye. Ndamushimira cyane uwo mudame, ni Orene ambabarire yima narivuze nabi, ariko aho uri wubahwe madame, aho uri wubahwe, uri intwari. Rero ni intara nyinshi sindogenda zidondagura kuko ni nyinshi zagiye zirakora. Hariho za Arizona turafiseyo, Georgia yari abanywanyi, New York, hariho za Texas, hariho za Iowa ni intara nayo dutoyibagira gushima, iri kumwe natwe, iyo nayo turayishimira cyane.
kuko baratahuye kandi bafise intwari barongoye izo ntara, nabo turabashimira kuba turi kumwe natwe. N'intara nyinshi ntokwirwa ndadondagura turi kumwe, ariko nazo turazishimira abaperezida b'izo ntara zose. Pennsylvania muriko muraza hariya aye, nabo turabashimira bariko baraza ba Monsieur David, hariho n'umumama hariya aye ariko araza bakorana hariya mu ntara, nabo turabashimira cyane. Ndabona rero ko bw'ivyo nizo, hanyuma turashimira abanywanyi n'ukuri mwitwara uko bikwiye, mwitwara neza, turabashimira bivuye ku mutima, kuko nta majambo ndayumva ukuntu kandi iyo bafise ikibazo badutelefona tukabishura. Intara nto yibagira kubishimira intara yiwanje ya South Dakota muri intware kweri. South Dakota ziri mu ntara zihagaze neza, zipanze neza. South Dakota ho muri mwubahwe, South Dakota ho muri mwubahwe, murashoboye. Ahubwo na namaruko koma mukwiye guca mwizana muri South Dakota kuko iri mu ntara zikomeye kandi zihagaze cyane. Muzoyirabire, murakwiye kuyiha n'umudari. Harimwo abaronka imidari yo kumaramara, nayo ikwiye kuronka umudari wo gukora neza. Bisigaye nije perezida, hanyuma turi hano kwishura ibibazo byanyu. Turashimira mwese ukuntu mwitwaye mu ncamake. Murakoze cyane gushima. Naje sinoreka gushimira cyane mwubahwa Eri Sinzinkayo mu izina rya komite executive dukorana, hagiyemwo n'uwunyungirije mwubahwa Steve Sunzu Habiyambere, ko mwabavuze umunyamabanga Nixon Hatungimana, umubitsi Zakaria, cyo kimwe n'umwubahwa wacu Maboko umuvugizi w'ishirahamwe. Turabashimira rwose, twakoze uko dushoboye kandi n'umusaruro wa twese, cyo kimwe n'abarongoye intara. Kandi iyi tariki tugeze kwa aya masaha habayeho n'ikindi gisata gishasha, igisata kijejwe abakenyezi muri BCUSA, indongozi zabo nabo turabakeje cyane kandi mukomere ku muheto. Rero igikorwa mwavuze ati ibikorwa n'ivy'ubwitange nta nyungu zirimo, ariko biboneka yuko mu byitangira uko bukeye uko bwije. Mwubahwa Eri, kubera iki gufasha no gutabarana muri BCUSA mubishira imbere ya byose? Turabishira imbere kuko nico kintu ca mbere twasanze hano muri Amerika kigorana. Hano muri Amerika abantu turakora ubuzi butandukanye, tukaronka amahera, tukafashanya imanza, ariko iyo hagize umuntu akuvamwo agapfa, urashuha agasubira ukumva umenga. Kuko icambere si n'uburyo gusa, ni iyo umuntu akwegereye wabuze uwawe, urumva aguha kurema kusigaranya umuryango. Tuvuge nk'umuntu abafishije umugabo, akabura nk'umugabo canke umugore canke umwana, ariko akaca yumva ko hariho umuryango witwa BCUSA uri kumwe nawe, urumva yumva kurema. Nubwo tudafise ubushobozi bwo kugarukana uwo muntu, ariko ico dusezerana nuko dusezerana kuba hafi y'uwo muntu, tugatuma intumwa zigashika zikamwegera. Ico nico kintu nyamukuru. Ibindi navyo amahera n'ibindi nibisanzwe byose turabirondera, ariko ikitangaje nuko tuvuye muri uwo mubiri nta mahera baguhambana, nta masuti baguhambana, nta makanzu, nta bikwembe baguhambana birenze kimwe, impuzu imwe gusa niyo baguhambana. None rero ariko urya muryango busigaye niho tuba tugomba gufata mu mugongo. None rero tube hafi, tuba tuje gushikira yapfuye kuko ivyo ntavyo bariko arabona, ariko uwo muryango usigaye tuwuremeshe. Kuko hano muri Amerika hariho benshi bahuye mu bibazo nk'ivyo, uca usanga yiyahuye ngo naje agomba yikura mu mubiri, abandi nabo ugasanga
yari ku murongo nka twemera Imana canke yari umuririmbyi canke yakorerwa imirimo y'Imana agaca bivamwo kubera ngo Imana ngo intwaye uwuye. None rero ariko iyo abonye abantu baciye bamwegera bakamuba hafi, ararema akumva ko adasigaye wenyene, nk'uko na Yesu amaze kuvamo avuze ati aragiye, aravuze ati sinzobasiga uko nyene, ariko nzobasigira umwitsi ari wo mpwemu yera abashoboze, abe ari we abayobora muri no rugendo. None rero tuba turiko turaremeshanya kugira abone ko hariho abandi bari inyuma yiwe canke bamushigikiye kandi bamuri hafi. Nico gituma twasize gufashanya imbere. Yumvikana muri BCUSA ntabwo amafaranga mwayasize imbere, ahubwo mushize imbere kugwiza urukundo n'umutima w'ubuntu mu bantu, nimba tubumvise neza. Yes, amafaranga sico kintu kiri imbere, kuko hoba hari ikintu kiri imbere tuba tuvuga ati amafaranga yose aje muri federale tugafata ingingo twebwe nyene ba federale, ariko amafaranga aguma mu ntara. Iyo hagize ikintu kiba tugafashanya, ca wiyumvira nk'intara usanga ifise nk'abantu batanu canke abantu 10, muga hagize umuntu apfa muri iyo ntara tukayiha ibihumbi 5, ugasanga n'indi ntara ifise abantu 80 igize umuntu ikibazo muri iyo ntara tukamuha ibihumbi 5. Urumva ko dashira imbere amahera, kuko harimo intara zishoboye ivyo bihumbi 5 boyaronka benyene bonyene amahera bakayafasha uwo muntu. Iyo harimo intara zo kwifasha kwabo, mugabo twagomvye gushira umuntu imbere, gufashanya. Naco gituma irya ntara idafise abantu tuyiteze imbere, tuyifashe mu vyago baba bahuye. N'ahandi ho yari amahera dushira imbere, iyo ntara ifise abantu 2, 3, 4, 5 tuba twitoza amahera menshi gusumvya iyo ntara ifise abantu benshi. Ya, murakoze ugize ico nyimutsa, nanje nongeye kwibuka gushimira intara yanje, nanje muri New Mexico. Abarundi bari muri New Mexico mu gisagara ca Bukuki turi ku muryango BCUSA, turabashimiye cyane, turabashimiye rwose kandi mukomere. Eka twakire umwubahwa Serge, nimwaba mutwumva namwe turabahaye mwiriwe. Ego murakoze cyane, murakoze, turabahaye mwiriwe cyane kandi dusabye, sinzi muratwumva? Turabumva, kandi hamwe mwoje nko kuri kamera naho byokunda, ariko bidakunda nta ngorane. Sawa, sinzi, ngira ngo reka ndabe ko bikunda. Sinzi, ariko sinzi ko mumbona neza, ndahantu mu cumba nahunze abana. Nta kibazo. Urambona neza? Okay, sawa. Hanyuma reka banze saba imbabazi kubera ko nama nari nayibonye, ariko kubera ko kandi nari ku rugendo nasanze burya ibintu biragoye. Nasanze icaje nari ndayifise, ariko akantu gacomeka muri iyo caje niko narondeye ndabura, kugira ngo noneho isimu igumemo umuriro. Bitumye rero shika banza gucaja isimu kugira ngo noneho mboneke mu nama. Kubw'ivyo nico gituma nacerewe, nukutubabarira. Ya, murakoze. Ntihari inama ko mutera, ariko ni ikiyago. Musanze umwubahwa Eri Sinzinkayo, umuyobozi ahagarariye umuryango BCUSA imbere y'amategeko, yabashimiye rwose ngo mukora ibikora inka mwitangira. Reka sindamuvugira amajambo, reka yongera bitwibwirira byombi. Nibaza namukurikiranye kabisa. Nasanze ariko ayo bafise ijambo namukurikiranye. Kubw'ivyo ego nta kibazo. Amajambo yakuvuzeho tubwire nawe ukuntu wayakiriye, nawe ubutumwa ushobora kubavuga. Sawa, murakoze cyane. Reka ngire ko kwanza ndamushimira nanje, cyane cyane siwe wenyene. Jewe ikintu ca mbere nshimira shirahamwe BCUSA, nico kintu ca mbere mperako kandi kiranezera. Nkongera nkashimira cane cane indongozi zose muri rusangi, cane cane bariya abo banyakubahwa murongoye shirahamwe ku rwego rw'igihugu. Ikintu ca mbere kishima nuko hariho kubahana
bukomeye kandi ivyo bintu umwe wese akwiye kuvyishimira. Hariho kubahana kuko kuva ishirahamwe ritanguye nta kajagari ndumva, nta bintu vyo gusimbiranirana ko birabaho, nta bintu vyo guterana amajambo ku mbuga nk'uko bimwe twari dusanzwe tumenyereye mu mashirahamwe twahozemwo. Ivyo bintu biranezera cane rwose, biranezera kandi ndibaza ko nico kintu ca mbere gituma nshima Imana kandi nkavuga nti ndashimira n'abarongozi kuko iki kintu mwagifashe nka nkama, kuko burya mu bintu bisenyura ishirahamwe canke umugwi w'abantu baba bari hamwe ni ugutukana, kutubahana, umuntu wese ugasanga arondera gukura uwundi canke arondera gukuraho uwundi kugira ngo ikibanza yicayemwo acicaremwo. Ivyo ni ibintu twama twabibonye. Rero muri BCUSA no munsi nico kintu nishimira, nta nduru zirimwo, nta guterana amajambo kurimwo mu ndongozi. Ivyo bintu n'ukuri nosaba Imana ibandanye kudufasha kugira ngo ishirahamwe ryacu ca mbereho ribe ari ishirahamwe ririmwo indero, kuko kuba dufise indero ni ikintu gihambaye cane rwose. kandi nka twebwe tujejwe kuhamagarira abantu kwinjira mu ishirahamwe no kuryamamaza, biradufasha cane rwose. Ico kintu biradufasha kuko ngira ngo nk'uko umwubahwa yagiye abivuga Eli, iyi ntara yacu ya Kentucky ni intara yaciye mu bibazo vyinshi cane rwose, ku buryo bw'uko hariho n'abanywanyi ubu batarashobora kwinjira kugira ngo baze kwifatanya natwe, bivanye n'akahise kabaye mu mashirahamwe twagiye tubamwo. Hanyuma ngira ngo murazi ibibazo vyabaye ngaha muri Kentucky ni vyinshi cane rwose, ariko ndashima Imana hamwe n'abo dukorana mu ndongozi dukorana ngaha muri ino ntara, ku vy'ukuri twagiye dukora kandi twarakoranye neza dufatanye mu nda, bituma ndetse ino munsi ibikorwa vya BCUSA ngaha muri Kentucky bikaba bihagaze neza. Ivyo byose tubikesha indongozi zibushitse kandi tubikesha kubona twakoreye ku mugozi umwe, kuko iyo haza kubaho indongozi imwe usanga izanye nk'ibintu vyo gukengerana canke ibintu vy'akajagari, urumva ishirahamwe ntiriba ryifashe neza. Ariko ino munsi ishirahamwe rihagaze neza bivanye n'uko dusenyera ku mugozi umwe, dufise indero, umwe wese aramenya igikorwa ajejwe, hanyuma tugahanahana ivyiyumviro kandi mu kubahana. Ico turagishimiye. Hanyuma benshi bagiye bavunika umutima, baravunitse umutima baravye ku bintu vyagiye biba. Bamwe niyo bashikiriye barahubwira ati jewe ibintu vy'amashirahamwe y'abarundi ntabwo tuzobisubiramwo kuko nivyo gutukana gusa, nta kamaro karimwo, usanga ari ugukurana kw'impuzu, ibintu nk'ivyo. Ivyo rero vyaradufashije cane kuko hariho nk'abo twagiye twinjiza mu ishirahamwe nta bintu vyo kutubahana birangwamwo. Rero ivyo rero bica bidufasha twebwe tujejwe ico gikorwa. Ikindi kandi muri iri shirahamwe duhiriwe duhishije, navyo nyene vyaraduteye intege. Turafisemwo abakozi b'Imana, mu ndongozi turi kumwe n'abakozi b'Imana, hanyuma mu banywanyi batandukanye ubu turamaze kuronka n'abacungaji, abapasiteri bari muri BCUSA bari mw'ishirahamwe. Abo bose no munsi turi kumwe. Ndibuka sinzi ko yoba nyumva, ariko naho yoba nyumva nta ngorane. Ndibuka umukozi w'Imana ndi muri ibi bikorwa vyacu vyo kwigisha abantu mw'ishirahamwe. Ndibuka hari umukozi w'Imana umwe wo muri Iowa yitwa Pasiteri Abraham. Ndibaza ko nimba nyumva
ambabarire ko ndamuvuze mu izina ariko kandi ni vyiza. Uwo mukozi w'Imana dutanguye kuganira ibijanye n'ishirahamwe, ikibazo ca mbere yambajije ati none jewe ndi umuntu niyubashe kandi ndi umuntu w'umukozi w'Imana, nta bintu vyo kuza guterana amajambo ku mbuga nkeneye, nta bintu vyo kugenda gukurana kw'impuzu nkeneye. Kubw'ivyo rero ivyo vy'ayo mashirahamwe twagiye tubona hari ibintu bizamwo akajagari kadasanzwe, ariko ico twakoze ni iki? Twaragerageje turamusigurira, turamubwira ati birya bintu ni vya kera, birya vyaraheze, birya twarabisezereye. Ati kandi nka mwebwe muri abakozi b'Imana turazi neza ko kuza mw'ishirahamwe bifise akamaro, kuko ahantu hari abakozi b'Imana na Satani ntahegera. Kubw'ivyo rero ndashima Imana yahavuye anyumva, turaganira gushika ino munsi rero ubu ari mw'ishirahamwe ryacu BCUSA kandi ari no mu ndongozi zirongoye intara ya Iowa. Ako ni akarorero kamwe ntanze, mugabo harimwo ico nzi co hariho abandi bakozi b'Imana benshi bashoboye kuza mw'iri shirahamwe bivanye n'iki? Bivanye n'uko ubwa mbere twubahana kandi ishirahamwe rirangwa n'urupfasoni. Kubw'ivyo rero nosaba abarongoye ibishirahamwe canke n'abazorirongora mu gihe kizoza babandanye gukomeza iki kintu, kuko iki kintu kizotuma ishirahamwe rimera neza, rizotuma abana bacu dufise mw'ishirahamwe nabo nyene bagira indero, kizotuma abavyeyi dushobora kugira agaciro. Ivyo vyose bizotuma dusiga n'umurage abantu bose batwigireho, kuko biranezereje kubona ishirahamwe BCUSA rimaze umwaka wose mugabo akaba ata kajagari kariho. Novuga nti tushime kandi twese twikomera amashi kuko birabereye, kandi tubikesha bande? Tubikesha cane cane abarongozi bacu ku rwego rw'igihugu, kuko vy'ukuri baravyifatamwo neza. Kuko nagomba ndababwire burya ibintu bipfira hejuru, kuko ubundi abantu bose canke baba ari abanywanyi kenshi na kenshi bagenda bakubitiza akajisho hariya hejuru. Ndibuka, reka ndabibutsa ikintu kimwe, ngira ngo niho muca muntahura. Ndibuka igihe kimwe umwubahwa Eri, sinzi vyari vyarabaye, vyarashitse igihe kimwe tubona avuye ku mbuga zose. Ndibuka ko ico gihe haratanguye kururuka ama message amwe adasanzwe, baravuga ngo kubera iki, ngo nimubanze mutubwire ngo ikintu gitumye ngo umwubahwa Eri ngo ava mu mbuga zose, ngo tubarire, ngo vyagenze gute, ngo duhe inkuru, ngo vyagenze. Urumva, ndibuka sinzi umwe mu ndongozi dukorana, ngira bamwe canke abo baba bari ku mbuga baravyibuka. Ico gihe jewe ico nanditse mvuga ngo naranditse aka message mvuga ati nimuhumure, ndibaza ko vyoba vyavanye na telefone. Ndibuka ubenga naranditse ako ka message, ariko ama message yagumye yururu ngo nimutubwire impamvu, ngo yoba yavuye muri BCUSA ngo canke vyoba vyagenze gute. Narabonye yuko nyene abantu bahungabanye, naco gituma rero mvuga nti burya abanywanyi benshi bagenda bahanze amaso indongozi, kuvuga indongozi yo mucanyemwo canke hakaba ingorane. Vy'ukuri ivyo twoba turimo turakora vyose bica bisenyukira hasi. Kubw'ivyo rero reka ndabashimire cane rwose cane, nk'uko natwe mwadushimiye, ariko natwe turabashimiye, kandi twongera tubasaba kugira ngo ukubahana uko kw'indero mw'ishirahamwe kubandanye, kandi ishirahamwe rizogenda neza. Hanyuma muri make reka ndangirize ku
kuri ibi bikorwa mwaduhaye bijanye no kungena ishirahamwe baryumva canke hirya no hino kungena ishirahamwe benshi bamaze kurimenya. Ku vy'ukuri nanje reka mfate kano kanya ko gushimira cane cane umushingantahe Eliezer vy'ukuri kuri ibi bikorwa vyo kumenyekanisha ishirahamwe biciye kuri urubuga rwa BCUSA online TV arongoye. Ku vy'ukuri iki ni igikorwa ciza, turamushimiye rwose kuko byaranafashije nanje ubwanje, bituma nanje noroherwa, kandi iri shirahamwe rimaze gushika kure cane rwose biciye kuri nyakubahwa Eliezer. Ndibuka ngira ngo mwagiye mubibona, hariho utuntu twagiye dukora kandi dufashijwemo n'abantu dusanzwe ari abagenzi mu Burundi. Ndibuka ko baradukoze hama turatwakira, noneho tudushikiriza Eliezer adushira ku buhinga bwiwe. Ndibuka ko baciye bantelefona barambwira ati ndabona kwera ishirahamwe ryanyu bigeze kure rwose, ati nino mu Burundi turabakurikirana, ati kandi mukomerezaho. Urumva ivyo byose bivana n'iki? Bivana no kwitanga k'umuntu, kandi ndibuka neza nta mahera tumuhemba, ishirahamwe rimuhemba, ni ibintu akora ku bwitange. Rero na wenyene by'ukuri ndamushimira cane rwose kuko ariko aratuma ishirahamwe rimenyekana, kandi natwe muri ibi bikorwa tukagira bigatuma bitworohera. Rero ku bw'ivyo ino munsi abantu benshi twabona bahora batugora no kumva imigabo n'imigambi y'ishirahamwe, ino munsi bariko barinjira kuko n'ubu abantu babandanya binjira. Ndibuka ko nko mu ndwi zibiri ziheze twarinjije abanywanyi benga bashika 4. Hariho n'abandi bari ku murongo tubona neza ko nabonye bariko baraza. Ivyo byose rero biterwa n'iki? Bidutera inguvu bivanye n'indongozi zibushitse dufise ngaha muri BCUSA. Kuko iyo hatabaye abitanga nta gikorwa gishobora kugenda neza. Tutibagiye n'umuvugizi wacu Maboko nanje burya ndamushima cane rwose. Jewe mbere hari igihe mpora nibaza ati none yoba aryama sangapi? Yoba aryama sangapi? Ni ryari ashobora kuronka agatiro nk'abandi? Ariko ndibuka ko ntashobora kumara amasaha 2 canke 3 ataraja ku rubuga. Ku vy'ukuri ivyo navyo nyene ni igikorwa kitoroshe kuko nama nabivuze, indongozi, kuba uri indongozi ukamara indwi yose utaraja ku mbuga z'ishirahamwe, ni ukuvuga yuko ngaho uburongozi buba bwakunaniye. Imbuga zose, ni ukuvuga zaba imbuga zo mu ntara canke izi mbuga duhurirako z'indongozi ku rwego rw'igihugu, ni vyiza ko udashobora kumara indwi, mvuze indwi kuko indwi ni ndende, ni umwanya munini utararaba kugira ngo umenye icenderereye. Basi ikindi kandi nosaba cane cane nk'abarongozi b'intara bahaye banyumva, kandi ico kintu kirambabaza cane rwose. Nk'uko banyakubahwa mwadushimiye abarongozi dukorana mu ntara, ku vy'ukuri hari ikintu gihora kimbabaza, kandi ico kintu ako kanya sinorangiza ntakivuze. Kubona umurongozi adashobora kwitaba inama, ico kintu kirambabaza cane rwose. Kuko uri umurongozi, inama nico kintu ca mbere dukwiye kwitwararika. Nivyo birashika umuntu akabura umwanya, mugabo apfume atuma nk'intumwa.
ndibuka kuva iri shirahamwe ritangura canke aho noba narinjiriye burya sinshatse kubivuga mugabo hariho indongozi ntarigira numva mu nama tutarahurira mu nama n'umunsi n'umwe mugabe no munsi n'umurongozi rero ikibazo rero ca nibaza ati none ni arongora intara yiwe gute mu gihe atitaba amanama y'indongozi kugira ngo tusabikanye ikiyago rero ku vy'ukuri ico kintu kiri mu bintu bimbabaza cane kuko nama mvuga nti naje umunsi nabuze umwanya nkabura umwanya kabisa bikaboneka yuko ntoshobora kwitaba amanama navuze yuko noca nsaba abankuriye kugira ngo barondereho uwundi canke mbe ndakinjura gatonya kuko birababaje kubona inama imwe zibiri zitatu 10 ziba mugabo ntihagire umuntu aja mu nama ivyo rero nariko ndakubita akagohe canke nkubitira akagohe abantu dufatikanije ibikorwa vyo kurongora mu ntara kugira ngo vy'ukuri ako kantu tugahindure kuko burya inama nazo zigira akamaro kandi ni navyo bikomeza ishirahamwe nuko murakoze reka mbe ndageze ngaho hanyuma nabarangiriye yego kandi muhezagirwe ya murakoze cyane kandi mukomerezaho ariko imbere yuko tubarekura ndazi ntabwo dukoresha umuhamo n'iki cyari kiganiro kijanye no kwipongeza mugani w'abaswahili canke kwishimira icyo Imana yadufashije mu muryango BCUSA muvukanyi mugemanki umuntu yo kubaza wiha amanota ku 10 ni wewe wamamaza ishirahamwe ukarimenyekanisha urumva bimaze kugeza no kwisi yose ko ku 10 wo kwiha nkangahe ubona tugeze he murakoze cyane ubundi kubera ko biragoye cyane rwose kwiha amanota biragoye cyane rwose kwiha amanota kuko na jewe hariho igihe bihora bishika ugasanga mbere bamwe nko mu banzi hari igihe bamwe usanga bambwira ngo noba nkoresha n'umuti mugabo rero kubera iki ndibuka hariho nk'abantu baba barase kabisa bakanka rwose bakaba ibinani icyo bita ibinani ariko ugasanga vy'ukuri uyo muntu arinjiye kandi arasinye neza byiza by'abantu abantu bakaza gutangara bamubonye ku murongo bakavuga ati naka yarinjiye ati yarinjiye mugabo nagomba mvuge nti ikibimfasha ni giki ibiyago kandi n'ikibimfasha ni kwitaba amanama burya amanama mudukoresha nayo nyine aratuma ampa inguvu kuko iyo ugiye mu nama ni nk'uko uba ugiye kurondera inguvu ni nka kurya uba usize icaji kuri telefone iyo usize telefone ku icaji ni ukuvuga telefone irajamo umuriro kandi igakora rero iyo umuntu yitaba amanama hajya mu nama ukurayo inguvu zidasanzwe kuko yaba nitaba nk'akarorero yaba nitaba amanama nkasanga hiyo muriko murajyana cyane murimo muraterana muriko muratukana urumva nanje nta nguvu ndonka zo kugenda kubwira abantu atijya mu ishirahamwe novuga ati none ndabajane hehe ariko mu bisanzwe ibintu bimeze neza mu bisanzwe no munsi ndishima cyane kuko turamaze kwinjiza abantu batari bake mu ishirahamwe kandi n'ubu n'abandi babandanya baza sindaruha hanyuma mu by'amanota nibaza ko ari ni mwebwe mwoyampa jewe sinokwiha amanota murakoze murakoze reka duhave dushika ku musozo ndabona umwubahwa maboko turabaramukije cyane mahoro neza wavukanye na komiseri agejwe kumenyekanisha umuryango BCUSA nanjye ku bwanjye nyene twagushimiye cyane ukuntu witangira umuryango n'ukuntu uwuvugira ndakunda cyane ukuntu
iyo ushaka gushikiriza message hariyo ntuze introduction ukuze gukora ariko nagiye kubimenya yo warize ubwari mudeye abo bikora wize uti niziki wowe warigishije sivyo je nize pedagogie muri Kongo nari umwarimu i Burundi yeah naho nakwigana nawe muri sizemane ibisore tingana niyo mpamvu ko nagerageza kumva introduction uha ija speech ugomba kuvuga antukuru mu hana kurakana naturaguhaye mwiriwe cyane atwari ko turaraba icyo twagizeho muri BCUSA nimba hariho nawe umuntu wovuga woshimira kubwo gufashanya ariko twebwe twagushimiye kuva ku mutima yacu uko mwitangira ishirahamwe ni nziza cyane karibu namwe hari icyo muba mwifuza gushikiriza murakoze yorakimbabaza kandi ico kintu ako kanya sinorangiza ntakivuze kubona umurongozi adashobora kwitaba inama ico kintu kirambabaza cyane gose kuko uri umurongozi inama nico kintu ca mbere dukwiye kwitwararika nimba nivyo birashika umuntu akabura umwanya mugabo apfume atuma nk'intumwa ndibuka kuva irishira hamwe ritangura canke aho noba narinjiriye burya sinshatse kubivuga mugabo hariho indongozi ntarigira numva mu nama tutarahurira mu nama n'umunsi n'umwe mugabo ino munsi n'umurongozi rero ikibazo rero ca nibaza ati none ni arongora intara yiwe gute mu gihe atitaba amanama y'indongozi kugira ngo tusabikanye ikiyago rero ku vy'ukuri ico kintu kiri mu bintu bimbabaza cyane kuko nama mvuga nti naje umunsi nabuze umwanya nkabura umwanya kabisa bikaboneka yuko ntoshobora kwitaba amanama navuze yuko noca nsaba abankuriye kugira ngo barondereho uwundi canke mbe ndakinjura gatonya kuko birababaje kubona inama imwe zibiri zitatu 10 ziba mugabo ntihagire umuntu aja mu nama ivyo rero nariko ndakubita akagohe canke nkubitira akagohe abantu dufatikanije ibikorwa byo kurongora mu ntara kugira ngo vy'ukuri ako kantu tugahindure guko burya inama nazo zigira akamaro kandi ni navyo bikomeza ishirahamwe nuko murakoze reka mbe ndageze ngaho hanyuma nabarangiye yego kandi muheza gikwa murakoze cyane kandi mukomerezaho ariko imbere yuko tubarekura ndazi ntabwo dukoresha umuhamo n'iki cyari kiganiro kijanye no kwipongeza mugani w'abaswahili canke kwishimira icyo Imana yadufashije mu muryango BCUSA muvukanyi mugemanki umuntu yo kubaza wiha amanota ku 10 ni wewe wamamaza ishirahamwe ukarimenyekanisha urumva bimaze kugeza no kwisi yose ko ku 10 wo kwiha nkangahe ubona tugeze he murakoze cyane ubundi kubera ko biragoye cyane rwose kwiha amanota biragoye cyane rwose kwiha amanota kuko na jewe hariho igihe bihora bishika ugasanga mbere bamwe nko mu banzi hari igihe bamwe usanga bambwira ngo noba nkoresha n'umuti mugabo rero kubera iki ndibuka hariho nk'abantu baba barase kabisa bakanka rwose bakaba ibinani icyo bita ibinani ariko ugasanga vy'ukuri uyo muntu arinjiye kandi arasinye neza byiza abantu bakaza gutangara bamubonye ku murongo bakavuga ati naka yarinjiye ati yarinjiye mugabo nagomba mvuge nti ikibimfasha ni giki ibiyago kandi n'ikibimfasha ni kwitaba amanama burya amanama mudukoresha nayo nyine aratuma ampa inguvu kuko iyo ugiye mu nama ni nk'uko uba ugiye kurondera inguvu ni nka kurya uba usize icaje kuri telefone
iyo usize telefone ku icaji ni ukuvuga telefone irajamo umuriro kandi igakora. Rero iyo umuntu yitaba amanama hajya mu nama ukurayo inguvu zidasanzwe, kuko yaba nitaba nk'akarorero, yaba nitaba amanama nkasanga hiyo muriko murajyana cyane murimo muraterana, muriko muratukana, urumva nanje nta nguvu ndonka zo kugenda kubwira abantu ati jya mwishira hamwe, novuga ati none ndabajane hehe. Ariko mu bisanzwe ibintu bimeze neza. Mu bisanzwe no munsi ndishima cyane kuko turamaze kwinjiza abantu batari bake mwishira hamwe, kandi n'ubu n'abandi babandanya baza sindaruha. Hanyuma mu by'amanota nibaza ko ari ni mwebwe mwoyampa, jewe sinokwiha amanota. Murakoze. murakoze. Reka duhave dushika ku musozo. Ndabona umwubahwa maboko turabaramukije cyane. Mahoro neza wavukanye. Amahoro cyane. Wabaye ku murongo umwanya munini watwumvishije, bagushimiye kenshi cyane nuko utari bwaze, ariko representant legal na komiseri agejwe kumenyekanisha umuryango BCUSA, nanjye ku bwanjye nyene twagushimiye cyane ukuntu witangira umuryango n'ukuntu uvugira. Ndakunda cyane ukuntu iyo ushaka gushikiriza message hariyo ntuze introduction ukunze gukora, ariko nagiye kubimenya yo warize ubwari mudeli abo bikora wize. Uti nize iki? Wowe warigishije sivyo? Je nize pedagogy muri Kongo, nari umwarimu i Burundi. Naho nakwigana nawe muri CZM ibisore tingana. Niyo mpamvu ko nagerageza kumva introduction uha ija speech ugomba kuvuga anti kuri umuntu ahanakura kantu. Naturaguhaye mwiriwe cyane. Twari ko turaraba icyo twagizeho muri BCUSA, nimba hariho nawe umuntu wovuga woshimira kubwo gufashanya, ariko twebwe twagushimiye kuva ku mutima yacu uko mwitangira ishira hamwe. Ni byiza cyane. Karibu namwe hari icyo muba mwifuza gushikiriza. Murakoze. Iyo gushima Imana kubona twashitse kuri uyu munsi, hama n'igikorwa cacu cishira hamwe. Bishimire kwanza mu miryango, hajya iyo umugore n'umugabo mwemeye kuza mwishira hamwe, ivyo ni byiza cyane. Hari ngo usanga umugabo avuga ati jewe sindabigomba, ukabona umugore ntwari mwishira hamwe akemera basi akarihirana n'ijya membership nawe ajya amadolari 10 akarihira umugabo, kuko hagize ikibazo gitangurira kandi umuti uronderwa kwanza mu muryango. Amugasanga nk'umugore yipfumbuye, umugabo nawe ubatereka shireho izina ryiwe basi, kuko muzi duhora dufashanya iyo ingorane ngizo zishitse y'umuntu yitavye Imana. Ibyo byose turabishima kuko nibyo mwishira hamwe. Hama no gushimira kandi mbere yuko turangiza umwaka twaraye turonse gisata c'abakenyezi. Naco ni ciza kuko bizeye ko umwaka tuca dutangura tuzoronka abanywanyi benshi bazova mu bibondo byabo, ko usanga mu muryango ari papa na mama, ujya mwana arengeje imyaka 18 we ntabinezwe nago n'umuvyeyi wiwe ntiyibuke no kumurihira ajya 10 kugira abe mu muryango nk'abandi. Rero indongozi zose mu rwego federal wese ubumwe twaranzwe n'ubumwe, nizo nkomezi twagize mwishira hamwe. Nkaba ndabashimiye mwese ku bikorwa byiza mwishira hamwe uri uwari we wese. Murakoze. Wumva nawe nguyo nawe ari hagufi yacu nawe wamwumvise. Abana n'ingabire Imana yaduhaye nta kibazo. Atuwanje mu kanyari ngaka nta kibazo, vraiment nta ngorane. Turabavyeyi Imana atugiye neza, n'amazina umugano w'umuvyeyi arakunda kubishima n'Imana mu rusengero. Eka n'ubundi duhe akanya mama Yolande nawe turabona turi kumwe. Ntibyabishoboka ujya kuri video, it's okay, ariko
icyo Imana mushize ku mutima gushima kuri uyu munsi mu muryango BCUSA nawe nyene akidushimire. Ashitse ngaha nabo bahejeje kubavugaho ko natwe dushima yuko igisata c'abakenyezi namwe sindongozi kandi namwe mwahagurukiye gukorera umuryango BCUSA. Karibu mama. Murakoze cyane, ndabahaye mwiriwe mwese. Mwebwe mwese mwemeye kwitaba kano kamo kuno munsi. Kuvyukuri jewe mumbabarire. Mbere mwatanguye sangapi? Haciye umwanya ungana gute mutanguye? Eka nimubifate ko ari inama n'ikiganiro. Ego n'ikiganiro mwatanguye ryari? Je ko ndagumye kwisisi. Saa 12 za New York. None nkini wacha bari sangapi? Ko mbona umenga bari 11. Iwanyu bari saa 11, yes. Twebwe ino ni saa 10 ubu hari saa 9 inama ari gutangura amasaha yo gutangura saa 9 hamwe muri Oregon. Ubu ni saa 10 n'iminota 14 twebwe. Nukuri ndaraha nyene muhira nta hantu yo. Mumbabarire murazi ko n'ikizungu hamwe mugiba kikatuzunguruka. Basi rero kweri ndabashimiye cyane. Kwanza ndashimiye umuntu yagize icyiyumviro kugira ngo uno munsi duhurire hamwe ngaha kuri urubuga kugira ngo tugire ukuntu tuganiye dushimira Imana. Umwe wese nk'uko nyene president yabivuze ati nushaka gushimira umuntu amushimire kandi amushimire bivuye ku mutima. Ku by'ukuri ndabashimiye cyane kweri ku kigoro mwagize. Imana ibahezagire cyane. Dufite abantu bake bafite ivyiyumviro nk'ivyo bagomba gushira abantu hamwe mu buryo bumwe canke buriya. Bamwe mu ndongozi naho usanga bagomba kwikwegera ko tuvuge nko mu nzego zitandukanye canke mu ma community atandukanye, ariko ku vy'ukuri banje jewe ndabashimira cyane ukuntu mutwitaho mukamenya akamaro k'ibiganiro, kuko n'amatati yose yarera mu biganiro. None rero ku vy'ukuri ubwanje jewe ndashimira umuryango BCUSA kandi turanabashimira ukuntu mwatwizeye mukadutora mukatugenda kugira ngo duserukire abandi. Turabashimiye cyane, nuko tuzaguma dusengeranira. Hanyuma nongera nshimira uburongozi bwose bwa BCUSA ku bikorwa mukora. Ku vy'ukuri jewe maze amezi make ariko ndashima cyane ibikorwa uko ndabibona jewe ibikorwa bigenda neza kandi ndabishima. Ego kare mwavuze yuko ko BCUSA yatangwe mu 2012 umwaka uheze. Jewe ndinjiye ngira ngo mu mpera z'ukwa gatatu nimba ntibagiye, ariko muri ico gihe twari dusanzwe dufite nyene community yo ngaho iwacu. Rero bivanye na corona yateye abayobozi bakuru bica biboneka yuko mengo nta gikorwa na kimwe cyo bandanya, ariko turabaho uko mu buyobozi twara abantu babiri tuguma turondera ko inama zobandanya, naho bahakana ati haracari corona twashoboye gukora inama zo ku murongo ariko byarananiranye. Ariko rero jewe maze kubona uko hari ijambo ntazi neza mu Kirundi iryo bita guhamasisha canke encourage, sinzi mu Kirundi uko bagita yemwe sinzi. Rero hakaba hari abantu bakaba twaguma tuvugana bahagira icyo bambwiye ibijyanye n'umuryango wa BCUSA. Haragera igihe nyene ndinjira muri BCUSA. None rero kweri aze kureka ngaha ku bikorwa biriko birabandanya. Ku by'ukuri jewe ndabishima. Hanyuma ku ruhande rw'iwanje ndongera nkashimira umuntu yitwa sinzi nkayo. Ku by'ukuri mu myaka afise imyaka mike nubwo atari mike cyane,
ntabwo ari mike cyane ariko sinzi imyaka yiwe ariko imyaka yose yafise ndaza aracari mu rungano nyene rw'imiyabaga aracari mu imiyabaga aba ari umwana angana gute sindamwise umwana ariko urunganwe rwiwe ni mu myaka nyene iciriye yani iri hagati na hagati ariko ku bikorwa akora ku by'ukuri jewe kuya nyene mwabitubwiye ati umuntu arashobora gushimira uyundi bivanye n'ico yiyumviriye kandi abivuye ku mutima nanje nk'uko ndavyumva kandi ndabibona nanje ndumva ndabishima cyane kandi ndabivuga bivuye ku mutima ku by'ukuri ndamushimira cyane ku by'ukuri ndamushimira cyane ku bikorwa agerageza gukora muri community n'ibikorwa ndovuga ati yankoreye kuva mu kwezi kwa mbere gushika no munsi yakoze igikorwa kimwe ariko cyarabandanije guhera ico gihe gushika n'uno munsi wenyene ngira ngo nuko sinzi ko yoba hari no hari ariko arabiza ariko ku by'ukuri nawe nyene ndamushimira ukuntu yitanga mu gukora ibikorwa bijanye na community cyane no gufasha abantu kibinafsi kubyo ahari hose imana imwezagire imwongereza umugisha igituma ndavuze ati yuko ati nuko ari mu myaka mike ni kubera mbona ndagombye kuvugira ijambo rivuga ati ni muto ariko akora ibikorwa bikomeye kandi akora ibikorwa byinshi kandi ibikorwa bitandukanye uringanishije n'imyaka yiwe ntaho bihuriye kujya ko wobona umwana afise amezi atatu agapima ipapa 14 urumva aho abarengeje ikimo ciwe uko ikiringo ciwe cyuko bangana n'ibiro abafise biba bitandukanye rero nawe rero ku by'ukuri imana imuhezagire kandi hezagire mwese mutanga muri iki gikorwa kubaka umuryango wa BCUSA imana ibaje imbere cyane cyane ituje imbere twese kugira ngo umwe wese yumve ko hamagaye umuryango BCUSA atiziganya kujya ko umuntu agenda apagasa kugira ngo atane mu muryango wiwe natwe tubikora uko kumenya ko twakorera umuryango wa BCUSA hanyuma zida wacu mu ruhande rw'abakenyezi hamwe n'uyundi batumye ijambo ryo gushima bavuga yuko ati barashima ukuntu mwatwizeye mukadutora ariko uno munsi ntibikunda ko bashobora kuboneka bivanye n'impamvu zitabavuyeko kandi nawe niwe yavuze ko ashimira cyane umuryango wa BCUSA mwatwiyumviriye mukadutora mukatugenda kugira ngo duserukire abandi bakenyezi rero muri byose mwese mbasabiye imigisha y'Imana itagabanije icyo muzakora ko cyose kizahezagirwe uwo muziyumvirira mu neza ineza muzaba mwimwiyumviriye izamushike kuko murazi yuko mu byiyumviro mu mvugo no mu ngiro turacumura rero no muri ubwo buryo nyine mu byiyumviro mu mvugo no mu ngiro ivyo muziyumvirira umuntu ivyo muzavuga umuntu ivyo muzakorera umuntu bizahezagirwe kandi murahezagiwe murakoze namwe yabaeli turi kumwe ku murongo yabumvise nabonye mwavuze ngo aracari muto ngo aracari umuyabaga ngo nagombye guharira nagomba kukiza na ID turabe date of birth yawe ariko reka ndamuha akanya gatoyi wamushimiye kuco yagukore si ngombwa mu kivuga aha ariko uko twavyumvise wakivuze kandi mwavuze yuko yabikoze uko byagenze kandi byagomba kugenda neza inyuma yaho turaza guca duha ijambo mushiki wacu Esa n'ivyabikunda ukaja kuri kamera hanyuma nawe twuha ijambo gatoyi dava turangiza ikiganiro Eli aragushimiye umuvyeyi Okay, bisigaye ndamaze kuvuga ndashimye nanje ndaziko ntibusubiremwo babirikodinze bazobishira habona nawe ndagushimiye harya iyo umuntu
agushimire uko ikiriho kumbura avuga ati jera ko ndiyumviye icyiza niba ndaramukoreye ndakibuze ariko nyina arakizi ndavuga ati nukuri muragize neza gushima nubwo ntibuka icyo nagukoreye ariko turi kumwe namwe turabashimira rwose ukuntu mwumvise akamo bagiye babatera mukaba muri mu muryango wa BCUSA kandi turishima cyane kuba turi kumwe namwe twizeye n'ibindi biri imbere tuzobikorana byinshi biri imbere tuzogera tubikorana kubw'ivyo ndabashimiye bivuye ku mutima ntacyo mfise ndotanga ariko ndakiye amashimo yanyu kandi namwe ndabashimiye murakoze. Saba uyu mugisha muntu w'Imana ngo kibagira uwarivuze ariko waribwiwe yaragiwe burya aho wamuvanye naho wamugije waraheba. Reka tumera nk'abasongora kaduhe ijambo mushiki wacu Esther kandi nawe nyene tumushimire ni umwe mu bantu bariko baritoza mw'aya matora ariko araza ariko ibyo ari byo byose nawe reka tubanze tumwumve. Kari West murakoze mwiriwe neza. Mwiriwe cyane. Hanyuma ninjiwe mu kanya sinzi ngo mugeze hehe rero sinzi ngiye kuvuga iki. Uyu munsi ni Thanksgiving. Nico turiko turavuga ariko kimwe gusa jewe nk'umuyobozi mfata kibanza ndagushimiye ko warafashe intambwe ya mbere gushobora kwita ibyo uko biboneka ibyo ari byo byose uracari sindagugaye ngo uracari muto ariko twabonye kandidatire yani turayishima cyane. Kari ubu kwijambo. Murakoze hanyuma happy Thanksgiving to everyone and ni byiza ko turi hamwe turi umuryango turiko turaganira nivyo gushimira Imana ko tukiriho turi bazima bishobora kuvuga tugahema n'ubuntu bwayo kandi kugira uyu muryango ni vy'agaciro kuko ngo byose biherera mu kuganira. Iyo muri kuganira umuntu ashima iciza umuntu yamukoreye canke yakoze ni vy'agaciro. Turabashimiye ko mwadukoranije uyu munsi ni mwubahwe. Ego ya murakoze cyane. Muri make twagomba twumviriza ijambo rimwe kuri wowe umuryango BCUSA ni ikihe kintu ubona wishimira kubanye kumwe natwe cyane ikintu ubona kikunezera muri BCUSA? ni ukuvuga muri BCUSA abarundi kuba bari hamwe uko babangana kose. Iyo umuntu ugize ikibazo ugashobora kugira umuntu kanaka uhamagara ukavuga ati emuga canke mugenzi ibi nivyo genzi uko. Iyo urose umuntu ashobora kukwitaba akakumviriza ico kintu nico gaciro cyane. Urumva yuko uruhutse mu mutima wawe. Ni ukuvuga nshobora kutagira ico nagufashije ariko ugasanga ndahubwiye ijambo rikungura ubwenge, ijambo riguha inzira ry'ikindi kintu kanaka uba uri kurakora. Rero kugira umugwi uri hamwe ni ibintu vyiza cyane canke c'akaranga kw'izina Barundi aho baba bari hose. Ego murakoze cyane kandi bishimye kongera kubumva no kubabona. Mu kanya duce tubana no ku celebrating Thanksgiving. Turabona hari uwundi muntu mwene wacu ari kuri iPhone, namwe ni mwaba mufise icyo mushobora gushima muve kuri mute no kuri icyo muja no kuri kamera. Ariko Esther, ikibazo ca nyuma c'amakenga kandi ndazi ko ushobora kukibonera umuti. Wamye twiyumvira uburyo bwose twoshobora kwegera ugwaruka uko sindakubajije idea mumbwire ariko ibyaye byo byose ndabona ibyaye byose ubifite no idea y'ukuntu BCUSA twoshobora kwegera ugwaruka cyane. Hari cyimviro wodutere canke twofashanya bavuze ngo modutera nkaho umuryango ari n'umuryango wacu twese mubona twakoresha strategy ye? Je navuga ati jewe ndafise abo tuvukana, ndafise batoyi banje barahari, ndi mu BCUSA nabo naba BCUSA. Nawe urafise umuryango, urafise abana namba wubatse. Ni ukuvuga abo bana ugomba kubaganiriza ukababwira ati
turafise umugwi turimwo bimeze uku n'uku n'uku, novuga nti nuko mugira ibintu mutegura, ivyo bintu mutegura bituma urwaruka rushikirana rukaja hamwe narwo rukicara bakaganira bari kumwe. Numva ico kintu co bari ciza cane, kuko umwana abana ndiko ndavuga ngo abana urwaruka turakunda ibintu bidusamaza, ibintu bituma twiyumvira kure. Iyo hari ikintu kiro kirakoreka nk'ikintu bituma twiyumvira, ico kintu urwaruka rurakunda kucirukira, rukavuga ati reka ico kintu tukijemo tugende kuraba uko kimeze. Novuga ati mwice mukaraba nk'ibirori kanaka mutegura, ubwo umwe wese akabwira urwaruka rumwegereye kugira ngo ico kintu bakigendemwo, bagende kuhahurira baganire, namba ari bishikiriza mukabona kubidushikiriza cyangwa kubibashikiriza, ico coba ciza cane. Ico ni iciyumviro ciza cane kandi ndagushimiye. Hari iciyumviro kimwe gusa ngomba kukubaza, hanyuma ndaba n'ukuntu nca ndagihuza n'ikindi. Nigeze nabonye kuri resume yawe uvuga yuko ukora mu nzu y'Imana. Ukora iki? Ndi umwarimu wa Sunday school. Muri Sunday school ni watubwira nigisha abana bato bato ijambo ry'Imana. Okay. Ndibaza reka ntaravyibagira mwubahwa Eli, kandaguye assignment. Uyu ni umwe mu rwaruka dufise muri BCUSA, kandi namwe mukunze gukora ibikorwa by'urwaruka. So reka tugire iyi target. Ni waba ufise nimero y'umuntu muze muvugana mubiza ahantu ikintu covamwo, kuko yatubwiye ati ni waba ufise urwaruka ruri hafi yawe, akaba ari urwaruka ruri mu ngo z'iwacu, tubabwire ibyiza bya BCUSA hamatora y'ikicotego. Siko ndakumvise esa? That's right. Cyo tuzoikora. Urakoze cyane, ndagushimiye kweli. Uragize neza kandi kuba waragiye habona nk'umwe mu rwaruka dufise muri BCUSA. Ukomeze ivyiyumviro byawe, turabikeneye gose cyane kugira ngo dushobore kubikorera ko, kandi bibaye ngombwa ugasanga ni impano ufise irashoboye gufasha abandi. Murakoze. Hari uwundi ari kuri iPhone simenya wari we twamuramo. Ego ndabaramukije, ni Ferdinand muri Idaho. Ferdinand bakuri kamera. Oya. Yinyegeje nasokoroke bamubone tumubone. It's okay. Niyo mwantumira mwanteguje nzaza nje ku makamera. Nta kibazo. Muri wese urashima iki muntu w'Imana, icyo ubona Imana yadufashije canke icyo wumva wifuje kutubwira ku imigoro wa karibu? Ku vy'ukuri icambere shimira indongozi za BCUSA, ndabashimira aho mugejeje ishirahamwe n'ukuntu mwitanga. Burya si ibintu vyoroshe gukura ikintu kuri zero ukacubaka, dufate novuga ati mwakwishyira hamwe kuri zero murishitsa aho murigejeje. Mpereye ku baperezida bo mu ntara, abasekretere, namwe ku rwego rwa federo, nukuri mukora ibikora inka. Ni vyiza cyane, intambwe ishirahamwe rigeze ko ni novuga ati ni ibintu dutegerezwa kubashimira nka bene ishirahamwe. Ni ibintu biba bitoroshe. Ubundi bwo ndazi mwe ko mubizi, nimwe muzi ama challenge muhora, ariko ku vy'ukuri ndabashimiye nka Ferdinand. Imana ibahezagire, urwo rukundo mwereka abene ishirahamwe muze mugwereke n'abandi. So kandi nkabashimiye na Esther kuba ari mu bagiye kwitoza mu bakandida. So welcome, uze wubake ishirahamwe nawe, kandi ni vyiza nk'umuntu w'umujene akongera akaba n'umusista wacu. So
ni vyiza ndagushimiye kuri initiative wagize ego ni nk'ivyo murakoze mwashimiye cyane ubuyobozi turiko turagera ku musozo ariko kubwo kwizina ry'ubuyobozi komite mfata kibanza ikandamuhe umwanya nubaho amaboko nagira ici yashikirije kwirishi uko Ferdinand ashimiye ekipe bari kumwe. Meya kumwubaho amaboko ari hafi. Alo, amahoro. Ya Ferdinand muvukanye Ferdinand yashimiye cyane ekipe ya komite mfata kibanza ukuntu mwashoboye kudukora uyobora ibikorwa by'ishirahamwe mukabikura kuri 0 kugeza aho mugejeje. Muramukije kwanza muri Aida natuzanire ndosonye ibiraya nivyo arima ashafite projet y'ibiraya ngaho no mugwiza tunga ngaho Aida nivyo Ferdinand nivyo no kubishira mu ngiro aho rero ndamushimiye dushimira n'abandi bose kandi nawe ndazi ko twari kumwe mu ishirahamwe rya BCUSA none nawe yarabikazemo mu kurondera umuti wabyo ingorane zari zihari kugira zigabanuke urugamba twarwanye twese turi kumwe ariko Imana ishimwe ko yabonye kino ikatugumane n'abavukanyi twoba twumva bimwe hanyuma kandi tube urumuri rw'abandi n'abandi bose sabansi n'abavukanyi bacu hama tugiye tubura urumuri naco bituma umuvukanyi wacu hariya ajejwe no kumenyekanisha ishirahamwe naho bavuze ngo akoresha bavuga ngo akoresha umuti oya ni ya mpano Imana yamuhaye hanyuma tubandanye dukorera hamwe twaravuze yuko ubumwe ikigo cyacu ubumwe na nizo nkomezi zacu hanyuma tukaba dushimiye n'umujene wacu umwigeme umukandida bagiye kwitoza rero kuri mwese n'ukuri tubandanye gutyo ni twebwe rumuri kubandi bose mu barundi rwa rukundo turubandanye hanyuma itariki 16 z'ukwezi kwa 12 perezida wacu Burundi azoba ari ino abazoronka uburyo bwira bagende kumuramutsa kumuyagisha byoba byiza abazoba babishoboye ariko benshi banyandikiye no kubereka shikira hariya nacenda bahe nomero ya ambasaderi kugira bamubazewe ko ari waserukira igihugu cy'u Burundi ngaha muri iki gihugu ca Amerika na Canada kandi imbere yuko twebwe tubimenya bica kuri ambasaderi murakoze cyane reka turangiriza aha yewe ndabashimiye cyane kandi ya nuko tumeze muri BCUSA hagera akantu tubona twohigira ko deba nawe ko bari kiminota 30 turahamagarana bari hafi ariko kimwe cyo numvise kuri Eliezer beshi mwamuvuze ariko yavuze ati kuri bonane azoshiraho program special ubwo tuwe turayitegurira kumwe n'abandi bose simenye ikintu azodutegurira mugabo kuri bonane ngo bizoba bikomeye cyane reka turangiriza aho twatanguriye ndamwongera ijambo representant legal w'umuryango BCUSA umuvukanye bikinzi nkayo ayavuzwe ni menshi ibyo wumvise ni byinshi hanyuma ni hari cyo n'indi ntambwe ubona twavuga ati tukomeze imbere cyangwa tugire gute icyo ubona twokorera ko umwaka uri imbere naco nyene mutubwire hanyuma aha niho tuza kurangiriza murakoze ndabashimiye happy Thanksgiving mu banyu no mu byanyu kari wereye sawa muragize neza kuduha umwanya turangiza inama nkuko twabivuze mu ntango
fishi twabivuze ntitubisubiramwo ndazi hamwe vyoba vyiza ko wosharinga ino recording kugira abantu bazoze baravyumva mbere bakabibona. Hama ico ndorangirizako no kubwira abantu bagiye kwitoza, turafise ubujejwe ibintu vya YouTube, ufise ivyumviro vyawe urashobora kunterefona canke ugaterefona Eliazer kugira mugire ibiganiro, hama ibiganiro vyawe aheze abishire kuri YouTube. Ubumwe bwacu nizo nkomezi zacu, Burundi wese uri USA yarukira muri BCUSA. Uhimbagwe no kuba hamwe na bene wanyu together we can. This is BCUSA, Burundi Coalition in the United States of America. Yeah. Dutegekanya kwegeranya abarundi baba muri Amerika biciye mu mategeko kugira dushigikirane nk'abavukanyi mu buzima bwa minsi yose, kandi umenye ko inkuru mbariranira utwa niyo wiboneye. Murundi wese uri muri BCUSA, menya yuko uyu munsi ufise ubwigenge kuba hagati ya bene wanyu abarundi. Tanga ubufasha ku mico n'akaranga kugira duteze imbere bene wacu n'abashiki bacu bakomoka i Burundi.